Mwiriwe canke mwaramutse bivana naho muherereye nshuti namwe bagenzi mudahengeshanya gukurikirana imbonesha kure yanyu JCTV turi kuwa mbere Kigarama mwaka wa 2021 akaba ari wa mwanya tubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi Jewe ngira ndayabashikirize ni Nzumwe Godefroid nayo uri karatuma amajwi n'amasanamu bibashikira neza akaba ari David Mugisha turabahaye ikaze ingingo nkuru zigize ano makuru akaba ari zikurikira abene gihugu baba muri quartier Gikungu muri Gihosha Rirari basaba leta ko yobaronsa ibarabara ni mu gihe abo bene gihugu bahangayika mu gukora urudandaza no mu kwivuza turabikurikirana muri ano makuru mu gihe itarike zitatu Kigarama uko umwaka utashe abarundi n'amakungu bahimbaza umunsi wahariwe abagendana ubumuga bamwe mu bagendana ubumuga barasaba leta n'abandi bagira neza kubafata umugongo nibi murabikurikirana muri ano makuru tubafite n'ayandi mu mwanya imwe ukwayo amakuru aramvuye abene gihugu baba muri quartier Gikungu muri Gihosha Rirari basaba leta ko yobaronsa ibarabara ni mu gihe abo bene gihugu bahangayika mu gukora urudandaza no mu kwiyunguruza Posiesi Bomana aratubwira idonido abene gihugu baba muri quartier Gikungu yo muri zone Gihosha Rirare basaba leta ko yobaronsa ibarabara abo twaganiriye batumenyesheje ko kubura ibarabara bituma urudandazo rwabo rucumbagira kuko kunguruza ibidandazo bigoye aho usanga bari amafaranga menshi kugira ngo babishikane muri ako karere gutyo ibidandazo bigaca bizimba iruhande y'ikibazo cyo kunguruza ibidandazwa hari n'ico kwiyunguruza muri rusange nk'igihe hari umugwayi bipfuza kunyarukana kwa muganga babura uko babigenza gutyo bagashikayo umugwayi yaremvye n'utuyira dusanzwe bacamwo tuguma twononwa n'imvura Nduwimana Marie Chantal abasanzwe ndi mu batware bo muri Gikungu Rirari bon twenga ikibazo turagifise kuko iyo turiko turadeplasa nk'utuntu canke dufise ikibazo c'umuntu agwaye ntibitworohera cane kukubera iba dufite atabarabara dufise ntibikunda ko deplacement zishika natwe bica biturusha bikatuvuna cane iyo umuntu agwaye muraheza mukamushikana kwa muganga gute Bo iyo umuntu agwaye nyene biraturusha hanyuma tukamikora tukamushikana tukamucisha muri imwe tukamushikana kuri rimyere hamutweza tugafatiraho iyo déplacement nimba ari taxi canke bajaj mugabo urumva tuba twamaze kuruha hari gitoroha nuko turonka n'inderuzo nyene ugasanga nitworohewe mbega kuvyerekeye nikunguruza ari nk'ibidandazwa biramuka byinjira muri no quartier hoho biraheza bikaza gute ko dusanzwe tuzi nk'ahandi ko babizana n'amakinga canke amamoto hoho babizana gute oya nivyo nyene ntivyoroshe nyene nawe wumvise ko wamaze ko nangira ngo ko atabarabara dufise nyene niyo hagize umuntu arangura nyene utubintu bene ivyo bishika muri rimyeri hanyuma agasubira kubirihira iyindi déplacement y'imitwe kugira ngo bishobore gushika usanga ibintu bizimvye cane ngaha anyi kubera iyo mvo yibarabara kuko nk'ikiro c'umuceri kigeze kuri 2003 usanga nk'ibintu by'ibinyobwa nk'ikiyero usanga kigeze 2800 kandi ivyo abadandaza bagira mu bisanzwe turabumva cane kukubera déplacement iba ndende amusteri ngahegeze kuri 2003 2005 cenga bani twamana akisa Amerikioro abambanga muri quartier Gikungu Rirari jewe mvuga nkuko mbanga muri quartier kandi ndabaye imisi tari mike kuvuga yuko akeshi imvura iguye turakunda guca tunyerera imivo akeshi bamwe rashobora kuba yotwara inzu nka zimwe ugasanga zimwe twe turakomagurika kubera nta mivo twokuba ko yoba itwara amazi yoba ihari hanyuma nk'ikindi naco tuba tubona yo imvura iguye hanyuma umuntu ariko aragenda ntibikunda ko ashika no kubarabara yikoreye n'ikintu hoho haciye natwara kigumiza muhira bivanye n'inyene yashobora kuba yogenda rero ikintu bishobora kuvuga byerekeye ibidandazwa babiko birinjira hagati muri quartier nko kuja nko kwisoko kubera hajya cyane iyo bishitse
ngaha kubera kwideplasa umuntu agiye ku isoko usanga bizimbye bivanye n'ingene uwo muntu aba yagiye kubirangura agukuye nko ku isoko avuye nko kurangura gace usanga yabishikanye hashobora kuba yabicururiza asanga birazimbye urumva amafaranga ashobora kuba yashikanye kugira ngo ashobora kuba yovyururutsa kuko tubitashitse mu cyo bisaba yuko ashobora kubideplasa ashobora kuba yabicururiza avyikoreye ku mutwe acaronda abandi bantu ashobora kuba yomudeplasa kugira ashikane abidandariza aca duzi beyi natukaca tubigura bizimbye. uri kuraza uciye kuri kaminuza imyero urabona ko hugaye mbega kugagwa kwa hajya nta ngaruka mbi biheza bikabazanira ingaruka mbi turashaka kuba twozibona kuko nk'iyo uje wikoreye nk'ikintu dukunda kuhaca kubera ahiga abanyeshure hari ahandi hantu usanga hari igihe usanga hugaye hari igihe usanga huguruye aca bisaba yuko niyo uje wikoreye usanga bikurusha kuvuga yuko akabarabara rihari. ahubwo twebwe nk'ico twosaba leta nk'abanyagihugu bo muri Gikungurirare twebwe turasavye leta yuko dushobora kuduha amabarabara kugira ngo natwe nk'iyo tugwajije nk'umuntu canke ikindi kintu gikeneye ibarabara musanzwe kugira bitworohere namwe ndiwe nitworohewe na gato. reka tumushimire cyane Ponsier Sibomana tukiri ngaho nyene mu Gikungurirare abene gihugu babandanya bamenyesha ko bafise ikibazo c'amazi n'amatara. Aya makuru nayo tuyakesha Mugisha Davidi. Muri zone Gihosha quartier Gikungurirare havugwa ikibazo cyo kubura amazi aho imbonesha kure JCTV yahatemberera abene gihugu baba aho hantu bamenyesha ko bakeneye amabombo rusangi aho ni mu gihe bagiye kuyagura kuba yafise mu mpango ibido bayigura inoti y'ijana abataronse iryo jana bagaca baja kuvoma amazi y'uruzi ntahangwa. aha anyu ukuntu ikibazo c'amazi kimeze mu bisanzwe ngaha anyi hari habafise amabombo mugabo urumva naba bafise uburyo bwo kuyashira mu mpango zabo hanyuma hari habatendi batayafise ari twebwe bica bigora cane rero ngaha anyi ibido y'amazi sanzwe kugwa amahera ijana ku bantu badafise amabombo hanyuma abadashobora kuronka iryo jana tuvoma muri ntahangwa tukanywa ntahangwa kandi urumva yuko ari ugutosekaza ubuzima bw'umwene gihugu. Ego. Mbega muraheza mukabona ubuzima bw'abene gihugu banywa ururuzi rwa ntahangwa cane cane abana bakunda kubangamirwa bica bimera gute? Nivyo vya bindi nyene ingwara ziraba nyinshi cane cane nk'ukuri kurabivuga ku bana nukuri ingwara vrema ziraba nyinshi kuko tuko turamugoroza ntabwo ari bavyiza kuko nk'iyi imvura yaguye hoho umva baza kuza ari mabi cane. Ego umva tuyatekesha tukayanywa mu bisanzwe nta buzima dufise. Amazi yonga muri karite hariho abashoboye kuba bozana amazi bashoboye kuyasa muri ejidezo yarayabahaye mugabo hariho abandi nabo usanga badafise uburyo bwo kuza kuyazana muri ejidezo bashobora kuyashira mu mpango zabo abo batagira amazi mu mpango zabo bafise ikibazo kirekire kuko ntaho bagira bavoma baraheza bakaca babaho gute? kubaho kubera ikibazo c'amazi usanga ari ikibazo kiba gikomeye cyane kuko yo batarufise amazi usanga hari ingwara ziva ku isuku rike. Basaba leta kubaha amabombo rusangi. Twebwe twosaba leta vrema yuko yo dufata mu mugongo kuko hari abadafise amabombo ikaduha amabombo rusangi natwe nko yagize abandi hama natwe twaronco twifashisha. Bamenyesha ko umuyaga nkuba bafise ari muke cyane bagasaba kuronswa transformateur kugira umuriro ugwire. Umuyaga nkuba ngaha twebwe nta muyaga nkuba ukwiye dufise umuyaga nkuba mukeyi cyane kuko twebwe hari n'igihe ucomeka ipasi kanka kwaka bivanye n'amasaha hari n'igihe ugira televiziyo ukanka kwaka bivanye n'amasaha rero twebwe ngaha ari twebwe ico twosaba leta yoshaka kuduha transfo kugira ngo dushobore kuba umuyaga nkuba ukwiye. Oya amatara turayafise mugabo kuba tuyafise ni kimwe ariko hariho umwanya umwe usanga amatara ahari mugabo udashobora gucomeka nk'ipasi canke frigo canke
ngo watse televiziyo kubera umucanwa ari muke. Ikintu twashobora gusaba leta ishobora kuba yodufasha nuko yo kongereza transifo yo kubodishaho transifo kugira ngo umuriro ushobore kwiyongera. Mu gihe itariki zitatu Kigarama uko umwaka utashe, abarundi n'amakungu bahimbaza umunsi wahariwe abagendana ubumuga, bamwe mu bagendana ubumuga twagendeye barasaba leta n'abandi bagira neza kubafata mu mugongo. Nowe Irankunda aratubwira idonido. Mu igihe cyose itariki zitatu Kigarama uko umwaka utashe, abarundi n'amakungu bahimbaza umunsi wahariwe abagendana ubumuga. Abagendana ubumuga twagendeye barasaba leta n'abandi bagira neza gufashwa. Twebwe tugendana ubumuga ariko turashoboye gukora n'akandi kazi. Igihe cyose turumva amashirahamwe atujejwe ariko tuyumva ku matwi, ntawe turabona atugerako. Biratugora gushika mu mabiro amwamwe kubera uko inzu zubatswe atakibanza cyatugenewe kugira ducemwo. Ayo namwe mu majambo avugwa n'abagendana ubumuga bayaze na JCTV. Je nitwa Ngendakuriyoheritse. Leta cyo yofasha nuko hari amashirahamwe yitaho abagendana ubumuga mugabo tugiye kubirana nk'inkinamico kuko ntibikurikizwa, benshi bari mu ibarabara. Urumva ariho mugabo ntakurikiranwa cyane muri make. Icyo umuntu yosaba nuko boza kuza baragenda urukunge nari karakora kugira barabe ko ivyo bintu ayo mashirahamwe aba yariyemeje byo babiko birakora, kuko bona nk'ubu twege turi mu ibarabara nyene kubera atacibufise wokora kandi haba hari ivyo twoshobora gukora vraiment. Aje kuganga cy'wanje sinavuga ngo icyo badufasha cyane, kuko hagize nk'icyo badufasha urabona ni hagize nk'icyo badufasha urabona nk'iyo ugomba nko kurondera nk'utegeki kanaka itworoherwa kujya kw'abandi barubaka ugasanga bashyize amasikariye naho aya makinga yacu agashobora gushika kandi mu ma etaje urumva byose biracagoye. Urumva cyane cyane twebwe icyo twosaba cyane nk'abagendana ubumuga, urabona nk'abagendana ubumuga kenshi ntitwubahirizwa cyane. Mu bindi bihugu umuntu agendana ubumuga arubahirizwa cyane, cyari cyari karakora arubahirizwa cyane. Haba mu nyubako bariko barubaka amazu baragira ati basigaza umuntu nawe agendana ubumuga nawe hoba muri etaje kugira sikeje. Aha dukora abapolisi batwirukako twariyungunganije kugira ntidusege, none bagomba tuje mwibarabara. Amasoko batubwira kujamwo usanga atabibanza byatugenewe kokoreramwo. Mbega aka kazi ukora karakubeshejeho bitanye n'ubumuga mugendana cyane gose? Twebwe aka kazi katubeshejeho cyane, gusa ikimwe kitwicira ngaha kimwe igipolisi kiradufatira ibintu kirabitwara katugendana ubumuga tuko turarondera ubuzima. Nukuraba yene mushikiza imbere hanyuma mutubaze ikosa tuba twarenze kandi turiko turarondera tutariko turasega mu ibarabara. Mbega nkamwe bwo mugendana ubumuga mbebe bahora babiyumvira ko bakabaha nk'ibibanza mu isoko? Yego mu bibanza twe barabitubwiye muri mbere ya Bujumbura. Muri mbere ya Bujumbura tubwiye ibibanza twe ibibanza navyo dushobora no kuja mu gituma. Twe baragerageje kutubwira ngo ibibanza badunga bagwaye ikibanza bagenda kugwa hagati hirya ahantu batashaka kugwa, twe tutunzwe n'ahantu haca abantu benshi. Twegereye rero ico dusaba isoko nabo yubaka ejo abazoba bimuye ahantu haca abantu benshi batworoheze twege dukore ahantu haca abantu benshi. Twe nawe ufise ibihumbi 10 urabaho ugatunga umuryango ukariha inzu. Ikintu kimwe gusa tugiye tusabe cyambere tumudushikira imbere mureke ko ari gifazi cyo cyakwiruka ko twege badufatira ibintu twe badupfunga badufatira ibintu bakabitwara ngo turenze amategeko. Hanyuma ikindi cyo twosaba bazora abantu bakora kuri ya veninga baraba makiosk ari nga yego aramaduka mugo umuntu agenda n'ubumuga arafise uburenganzira bwo gukora ahantu haca abantu kuba twege twarase gusega tukoresha ingufu zacu. Tumushimire cyane Nowe Irankunda ku bwayo makuru. Ibarabara rya gatanu rigera aho ijya Bubanza rigarukira, ibikorwa byo kurikora biraremvye. Aho ni mu gihe twamenyesha ko ririko rirakogwa n'ishyirahamwe Sojeya Satom.
David Mugisha yarahatembereye aratubwira ido nido. Haciye igihe kitari gito ishirahamwe Social Atome ritanguye gukora ibarabara riva kuri Shanike gushika aho RN5 ryagarukiye gukorwa. Iryo barabara rikaba ryubatswe ku buhinga bwa none bita autoroute mu gifaransa. Aho JCTV yahashika twasanze ibikorwa bigeze ku ntambwe ishimishije, ubu bakaba bariko baheraheza ibikorwa vya nyuma ahari rompwe ihuza ibarabara rya Bujumbura Cibitoke n'iryinjira ku kibuga c'indege ca Bujumbura niriva kuri Shanike. Iyo rompo ikaba iteye igomwe uhashitse. Kubamenyesha ko iryo barabara uriko uraricamwo riteye igomwe kuko rirakaka, biboneka ko muri kazoza ho kubakwa amabarabara ameze uko igihugu kizoba kigeze ku ntambwe ishimishije, kuko iterambere rigirwa n'amabarabara y'akarorero nk'iryo rya Shanike rigana ku kibuga c'indege. Muyavugwa mu yandi makungu, leta ya gisirikare y'igihugu ca Chad irongowe na Hamad Idriss Deby, umuhungu wahoze ari umukuru w'igihugu. Idriss Deby yatanze ikigongwe c'ikivunga c'abaroberi n'abatavuga rumwe na leta mu ntumbero yo kugarukana icuka mu vya politike. Nino kuri no nkuru turangirije ko amakuru twari twabateguriye kuri no musi, tubamenyesha ko n'ubundi mukurikirana imbonesha kure JCTV muciye ku mbuga ngurukana bumenyi nka Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, mwanditse akajambo JCTV naho ubutaha.